inama bigira imana gishi inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gishi inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana Nera umeze neza nkuko bibona. okay umumagarira Shema niyo ushaka. Ubusigaye witoroka vyuva marimara ukazana ngaho uje kurondera Shema. Chanel nta majambo menshi aho duterana wewe gusa umumagarira ukamubwira yuko nashitse niwe yampamagaye. Niba yaguhamagaye ushaka guterana amajambo nanje. Ubusigaye vyuva yaguhamagaye sivyo ukaca uca kuri jewe ndamuguhamagarire ndamuzane ndabahoze. Okay, ngeje kumuhamagara. Umukobwa nakubwiye amaze iminsi agendana na Shema. Yaje kuraba Shema ni ngaha kandi Shema sihari. Mbwira ico gukora. Umviriza nera gahisomo ku buryo katazongera kandi kugaruka mu buzima bwawe. Okay. Kwenda kuweka haja. Nera mbabarira ndakwinginze. Ndakubabarira. Hari imbabazi kurangirira. Niba sinakoze iki Natutse. Ushaka kumenya icyo wakoze? Mva ndakubwira nakwihanije n'uyundi munsi. Sinze kongera kubona mu nzira za Shema. Ufute Shema mu mutwe wawe. Ndakwiyamye, ndongenda kwiyama inyuma ya Shema. Turumvikana? Sinzi ko ndabwira. babarira Nera ndakwinginze. Kandi azana telefone turaje mu yaga na Shema. Stop. N'uyundi munsi uzongera kumenyera. Sa? Mimi nunzinga amaboko inyuma ndikura. Kuba ntakunze Shema si uko atari umuhungu w'igikundiro ahubwo nahaye agaciro ubwenzi bwanje nawe wateguye byinshi byo kumugirira nabi ndakwirekera nimba hageze aho nanje ushobora kungirira nabi reka ndaguhe ibigukwiye. Minsi ngira ndamukunde nakari ntiyarakwinye amaso nkawe.
iyo niyo mpamvu yaturinde kubloka kandi ntanagarutse n'iwanyu kubera ko burya ndetse nkunda umuntu mwiza amahoro mu buzima ko nkunda amahoro mba nifuza no kuyaho y'undi so niyo mpamvu namaze iki gihe cyose ntazi iwanyu. bazi kugira ndakora ngene narusha ujya no kugira ngo menye ngaha nanze kubaza Jidas ahubwo barakuze kumuza nawe. Mimi sorry vraiment sinenzi yuko nera umuntu mubigeze hiye ariko kandi wibuke ko ari bamuvugira cyane ngo ntiyakora ikibi na kimwe nanumve yarayatse kukwica. None Mimi uremeye ngo mubuzi ndabo twamaze kubona imico ya Mimi please ndabona ko icyo gihe cyo kunyishura basigazo nabona ko bacice. Uravuga bya bintu gushaka nkubira umugore? Yes. Shema kubyo kuri sinasaba kubera umukunzi kuko nayo minsi nakubonye nawe nyuma umuhungu afite imico myiza nuko umwana w'umuntu ari munini ahubwo nase ku impamvu utuma umugenzi wanje ababara cyakanyike kayo bitari ibyo. Okay. Base ko haza umugenzi wawe ureka kunyemera ko dukundana ariko muno mwanya niwe yarayatswe kukwica. Umugenzi wawe yatumye ureka gukunda umuntu arayatswe kukwica. Iki ni cyo gihe nsiganye iminsi mikeya cyane akazi karandondera ariko kandi misiyo zanjye ntizirahera please ndagusabye. Okay basi nyemerera ngo usabe iminsi 2 yo kubyumvira ko no kubisengera inyuma ya minsi 2 nzwe guhamagara ndakubwire inyisha umutima wanjye zawampaye. No Mimi tunazinanye niba utonywa amazi udasenze ukaba utofunga udasenze ndisiro ntabwo wagira ikibazo ayo misi utaragisengera muri office n'ubusenze ukizana inyishu bunye ntabwo senze ikintu yindiriye cyamutse ko nateye inkuru. Imana ivugira ikishakiye ibyo kuri nafashe umwanya wo gusenga kuko sinari ko ndatahura impamvu narareka aramfata muri buriya buryo kuko je naragerageje uburyo bwose ndamwereka ko mbiye dufa nishimiye ubucuti bwawe nawe ariko ntigeze abibona so ndacategereje nyinshi niyo mpamvu ndakubwiye ngo ngire iyo minsi 2 ndabizi neza yuko hari nyinshi nzoba namaze kuronka. Please nyumva inyishu niza ari ego zoyakira niza ari no nayo zoyakira. Ariko uhumure 50% ni ego. uvuze nari nkubwiye ngo utekane umutima waje mu kibanza cawe 50% ni ego katurindira izindi 50% kugira ngo zikwire 100%. Babe, thank you so much. Reka banze shimizo 50% hanyuma tindire nizeye izo zindi zisigaye. Ikintu cyose Imana irimo cyose kigenda neza reka tubishyire mu biganza by'Imana. Ubu ashobora kunyakira ndahonzanira amazi yo kunywa. Sawa akanya canke ashoshe. Oya tamashoshe. Okay.
Nera, ubaye. What? Nera. Ngoma iki? Nera. Ndagusabye mbabari. Utumugenda ajya mu cyumba utora amahera yose yo bari. Ibintu byose no afise no kuri kwanda mbabari. Funga umuntu uvuga amajambo menshi kandi ucaho. Mbabari ndagusabye. Iyo nibyo ukeneye. Iyo nibyo biza guha amahoro. Ndazi urupfu rwanje. Ni koko wabaza. Keretse ugiye mu gikoni ugasanga amasafuriya agaragara. Ukwibuka ko ari umuntu yari gutekera. Ubundi ndazi ni wababara. Niki nagukoreye? Niki nakoze kubwa? Ndatate ngupfutsanje ibishoboka byose. Ndabibasi ko nakwigarurira umutima wawe. Bigeze umuntu. Ahubwo nihazira ku muntu atambona. Nofuma mfa ngumva ko napfuye ndi kiguzi kuri we. Basi amaraso yanje akazokoma gukurikirana. Akwibutsa ko hari umuntu yagukunda. Inâma, bigirimana, gishinamimana niyo nama yanje. Inâma, bigirimana, gishinamimana niyo nama yanje. Inâma, bigirimana. Yes. Bibiliya yatubwiye yuko hari ibuye ryagayiwe ariko ariryo ryakomeje imfuruka. Nibutse histoire y'urukundo rwanje nawe. Nibuka ibintu byinshi. Bwa mbere nkikubona ntabwo nari nzi ko nzo gukunda. Ariko sigenda gukunda cyane. So ibyo tubireke. Nawe. Chere. Ngeranije n'ibuye rero. Oya. Jesse ndakubwira. Ndavuga ibuye ryo muri Bibiliya. Okay. So, reka ndarigume. Izaba imbere ikibuza cy'urukundo rwacu. It's okay. It's okay. Umunsi wasenze? Yego. Ko mugoroba ni wasengutse kwibuka kunsengera. Sigaye mbesha cyane. Chere. Wabeshike. Be. Ufite mu gitondo mbyutse nimvuye ko twabona ndabibura. Ndavuga ni nagutumiye mu kabari nakora ibintu by'akabari. Ndiyumvira uze ngaha sanga n'ubundi neraza kuba ikibazo. Naciye niyumvira ukuntu ndamutuma acagenda ahantu bitari bikenewe umva nabikoreshejwe ntabwo ndariko nangorana. Nari ngo n'ibindi nyine bikomeye ukuntu wari ubibwiye. Nari ntabwo kwiyumvira ko wambeshe ko nkunda. Be. Ntabwo nakubesha urukundo. Ahubwo nama mbabaye iminsi yose kubera twamenye duteze be. Wari ntabwo mvuga niyo turi kumwe uburyo mba meze. Mwana yonyine nibizi. Shiri. Burya ikintu cyose gifite umwanya wacu. Kandi igihe c'Imana cyama ari cyiza ku mwana w'umuntu. Rero ikintu cyari igihe nta mpamvu yo kwicuza. Yes. Be. Najya sinzi yuko nzosubira kumenya ubuzima bwari kuko hariya tuba turi stressed sana n'akazi. Ariko Imana ishimwe ndazi neza yuko bizogenda neza. Mbega wibutse kubwira Jidas yuko tumukeneye.
Sheri namwandikiye message. What? Be. Ndashaka ko tugana ku kintu cya etat civil. Naburi kora bitevye kandi siganye iminsi mikeya. Anyanukiye kunsiga. Rega iminsi yanjanye. Cyane byoroshe nyene n'igikombe cy'umurazi kikwiye kunera ariko nyene ngomba gushakira neza ko Imana izocibikora vuba. Imevisa ngusange. Ni Brace. Sheri. Ndagogo sinera. Oya ni wa muzamu. Nera yaramamuye. Razere y'amakofi yankubise nyine yatumye numva umenga ndamutinya. Boss. Musore nibiki? Urumwene mvu kakabia nakubise intama izo zitatu akandi nakabitse nzokana kwa ariko rero mbe ndibutse hari umunegera ni ngaha hanze sinzi yuko ndabwira kingiye It's okay. Ngene umbwire nje ntangorane. Okay. Merci. Nimwe mufise urugero rw'irungu kandi pe usanga umureje kumugurira inzoga. Oya. Tubanye neza. Reka turi hariya twe tuba twuzuye mu mutwe twese ahantu hameze nk'uko turaryoherwa cyane. Cyane. Yego. Duhaguruke twakira uwo mushyitsi. Gishinama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana. Sheri gushyitsi yashize. Gishinama Imana niyo nama yanje. Shema mahoro neza. Inshallah sawa. Yesa shimwe. Ayimbaza. Bigira Imana. Ndahabona muraryoshe musa neza. Ja, zashimwe kweli. Okay. Ego murakoze cyane. Be. Umonye umugenzi. So, rero ikintu nyamuko twari tuguhamagariye nibaza yuko usanzwe turimo turakiyaga na Sheri. Anakari umugenzi yanyeretse. Bivanye n'iminsi nsigaje turimo turategura etat civil. Kandi twifuza yuko ibi bintu byo mwibanga. Ndagufata nka frère ariko kandi uri bon frère kuko nakwezwe n'uyu. Rero iminsi isigaje ni mikeya. Mfasha gutegura etat civil ariko hanini nifuza ko ibanga ryanje nawe na Sheri. Sivyo Sheri? Oya Sheri. N'abandi bake tuzoshaka nyene ko babimenya bakaza kudushigikira. Ndumva ni sawa. Kandi ndumva ko mwabiganiye ko cyane. Muri abantu bato kandi ikintu mufashe ni ingingo ikomeye cyane. Ariko ndafise ububazo bumwe nshaka kubabaza. Eske mushaka yuko iyo etat civil zo barukantiye? Ikigira kabiri. Warafise pare? Cyangwa nawe warafise marene? Navyumvise ngene mwabivuze yuko mushaka yuko hazoba abantu bakeyi. Bon, iyo ni good idea. Ariko rero murumva ko hari point zigikenewe sinzi ko muzifise. Bon. Etat civil nibaza ko twoyorosha. Kuko nabwo turimo twitegura kugira ngo twemeze abantu. Ahubwo tugomba ko twemeze imitima yacu. Yes. Of course. Rero ku kintu kijyanye na pare nje ku giti cy'iwanje ntabwo noja kure n'abantu benshi tuzinanye hino ahubwo nca ntorabo cumbira pare. It's okay? Yeah, it's okay. Kiri. Wait. Tidese nuzikara umusore. Nta kibazo. Oya, ibyo nta kibazo. Ngaha etat civil bayoroshe cyane ibyo ntibarinda kwiraba. Yes, of course. Na cyane ko nifuza gukompleta dossier kugira ngo mu minsi mikenya uzoca usanga hari sinumva yuko nshobora kubona umufisishe wanje hafi. Ahubwo be urafise marene?
hano ubu nyine ni amahane ndiko ndabona ariko reka ndare ndamwiyumvira nizeye ko buzoca nyine namaze kubwira Choice buzombera amahane. It's okay. Bon, wamwiyumvire nivyankaje ndaza ndamufasha cyo nzomufasha mimi nta kintu kimwe ntamufasha. Okay, tugendera ndakuzimana. Sawa merci. Ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana. Shema from Burundi. Hello, Shema. Yes, I am good. Warungitse ifoto. Okay. Ikanda. Wow, what amazing thing. Shiri. Mfasha gushima Imana. Shema yagize D.O.P. Civil. Nema. Biranyoheye cyane. Biranezeye. Reka tubandanye. Ziba wa karufawe. Kugeza umwanya ahita civil yamaze kuba. Umviriza uzogwa hiyo. Muri Amerika hasezere. Je n'ibiki. Shiri. N'ibiki. Kushavuye. Byumvikana. Impossible. So kandi tuvuga. None shere. Ibyo bintu twoje kuvuganira hanze tutuvuganira ngaha nibiki. Okay. Shiri, ko witavye telefone ushavuye. Muri ko muravuga ibintu bijanye na etat civile. Ngo ahere hiyo ibiki nibiki. Ivyo ushatse kuvuga iki? Urabizi ko twasezeranye yuko aya mahanga tubayemo kizira yuko tubana nabi dushwana. Kubw'ibyo rero mbwiza ukuri, mbwira umuntu yaguhamagaye akubwira ibintu bijanye na etat civile kandi twe tweje kubiraba ubunyene. Ndamumenye uwariwe nico ashaka kugira. Bisobanura yuko umuntu wese telefone nzoza ndakubwira ubu telefone wariho. Urumva tanguye kunyikeka. Tanguye kumbona nabi. None niba utari telefone numva kandi mushavuye ibiki nibiki ngo ahere hiyo ngo yo Amerika nazoyibona ni umuntu nyabaki. Reka basi ntibishike kure. Hari ibyo naguhishije. Sheri. Ndibaza nta muntu yanka iterambere ry'umuryango. Urabizi ko mfise umukozi twasize ari iwacu. Naragerageje uburyo bwose bubaho kugira nsange ino byarangize. Mu gihe rero dufashe decision yuko Shema asubira muhira. Job ganje narinzi yuko ari ku kajyo keza ndonse ko kuzina wanje bansangena. Ariko ibyo byose karagatego. Ntangajwe no kubona Shema akora etat civile n'undi mukobwa atari nera. Sheri ndakwinginze umbabarire.
Katutaye turabandanya muhira. Ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana